nyigisho inkuru nyigisho. Mwaramutse namwiriwe ko bakunzi mwese ba Royal TV muri ko muradukurikirana bivanye naho muherereye. Ushobora kuba ugwaje ufise ikibazo cy'ubuzima, ndabwiye ati nibihangane siko bizohora, c'est la vie qui change, ibintu byose bizogenda neza. Uno munsi turi kwa kane, ni umunsi w'inkuru nyigisho, mukaba mwishikirizwa nanje Bella Shaka nkuko musanzwe mumenyereye. Mu buhinga bwa kamera rero uno munsi habaye itandukaniro, tubifashijwemo n'umutekinisiye wacu asanzwe ajejwe ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi, nawe akaba ari Pacifique, abikora neza cyane, atuma mutagira irungu muguma muronka ivyo murorera kuri Royal TV. Niwe rero ubu ariko abidufashamo kuri kamera. Reka ndabasabe mufate agatebe mwicare kugira ngo mukurikirane inkuru yacu y'uno munsi. Ni inkuru iryoshe cyane, ni inkuru igusigira novuga ni leçon morale cyangwa se icigwa cy'ubuzima tubayemo, kugira ngo niwayikurikirana ntuhave uba umuhombe, ariko ugire ikintu uza gukuramo, ugire inyigisho uza gusigarana. Mbese ni wamara kwironka iyo nyigisho ukumva yuko umutima wawe uguhaye inyigisho bivanye n'iki kiganiro n'iyi nkuru nyigisho, ubisige muri commentaire. Reka ntangure n'inkuru yacu y'uno munsi. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa yitwa Monia. Ni umwana w'umukobwa yitwa Monia mu gihugu cy'Ubugande, mu gisagara bitwa Katwe. Abamaze gutembera i Buganda ndibaza ko aho hantu murahazi. Rero uyu mwana w'umukobwa yitwa Monia yari umwana yavukiye mu muryango ukize cyane, iwabo barafite amafaranga, mbese yiga ku ishuri ryiza cyane. Nta kintu kimwe yarabuze, yari umwana navuga ni kujya avuga mu kindi ngo bakuriye mu kabati mu birahuri, nawe rero nuko ari kuko yari umwana avuye mu buzima bworoshe. Umuravye asa neza, ubona yuko nyene atakibazo na kimwe afise cyo mu buzima. Abavyeyi bari barabagwiza tunga, umuryango we wose wari umuryango wifise, bari abantu bubashwe. Murabizi ko muri kino gihe kugira ngo ugire icubahiro, kugira ngo abantu bakubaye, kugira ngo abantu baguhe ijambo, utegeza kuba ufise ikintu gituma ugira rirya jambo, utegeza kuba ufise amafaranga, utegeza kuba ufise itunga. Murabizi yuko no mu novuga ati mu manama y'imiryango uri umuntu novuga ati ntacyo wimariye, ntacyo ufise, bacha bakwita umutindi, n'ijambo kugira ngo bariguhe biragoye. Iyo uri kuravuga amajambo menshi babona yuko uri kumena abantu amatwi, ariko murabizi yuko uri umukire biba bitandukanye cyane. Iyi nkuru yacu uno munsi ku mwana wacu w'umukobwa yitwa Monia. Ni umukobwa yaje gukundana n'umwana w'umuhungu asanzwe cyane, atuye akora ibintu byo gusudira. Rero aho Monia yaza gukunda uyu muhungu asanzwe akora ibintu byo gusudira, yari umuhungu ubuzima ntabwo bwari gifate neza, yari akigwazagwaza, yari kuri etape yo gushakisha araba ukuntu ejo bizogenda. Ariko Monia wewe yari afise buri kimwe, yari afise umuduga, iwabo bari bifise. Murabizi ko muri kino gihe uri kunda bavuga ngo hayaga abangana. Niyo rero Monia yaza gukunda umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu nawe baje gukundana, yava mu muryango Kenya, eka mbese nta nabavyeyi yari ifitiye, yari afise mama we gusa, Paul yari yaritavye Imana. Rero bamaze gukundana, ukuntu rero bahuye gute, umuntu ari mu muduga n'umuntu yikorera ibyo gusudira, ati mbega bamenyanye gute? Igihe kimwe Monia yari mu modoka ariko agenda kureba inshuti ziwe, imodoka iza kumufira ko ayitwara muri garage. Ayitwaye muri garage rero niho akirindiriye yuko haza umuntu aza kumufashamwo, niho rero uyo muhungu yaca ahaseruka. Amaze kuhaseruka aramuyagisha, aramubaza amakuru yiwe. Umuhungu akimubona Monia yaramukunze, ariko arabona yuko adashobora kumwemera bivanye n'ubuzima umukobwa yari ariko n'ubuzima umuhungu yari ariko. Niho rero Monia abonye umuhungu kujya imitima yivugira, yumvise ikintu kibaye ku mutima wiwe. Monia yaronderwa n'abahungu benshi bafise amafaranga, abakigwazagwaza, barifuza yuko Monia yobabera umukunzi, ariko Monia ntiyari bwagira amahitamwo. Abavyeyi ba Monia bari bifuza kuzobona Monia abazaniye umukunzi we, amahitamo yiwe, umukwe wabo, kugira ngo babone ko umwana ariko aratera intambwe aje imbere. Monia yari afise akazi, yari afise office, yari afise buri kimwe, yari afise imodoka, nta kintu na kimwe yarabuze. Ivy'ubuzima yarabikora neza, ivy'ubuzima ntivyari bimugoye.
amaze rero guhura n'uyo muhungu, uyo muhungu yitwa Tony. Tony aramukunda Monia nawe cyabihurana nawe amukunze. Batangura rero urugendo rwabo rw'urukundo, batangura kuyaga ivyo urukundo rwabo. Barahana gahunda basohokera ahantu. Monia yari yishimiye ku rugero rudasanzwe Tony, nubwo Tony yari akenye nta kintu yari afise duke nyene twugwazagwaza, ariko uriko uragereranya na Monia urabona yuko Tony wewe yari akiri hasi, ntabwo yari bwashikire n'icya kabiri cya Monia bivanye n'ubuzima Monia yari afise. Tony rero amaze gukundana na Monia bagenze ntago vyoroshe. Monia aza kugira umukunzi we ati sheri ndagusavye uduze muhira, ndagutware muhira, abavyeyi banje bakubone, babone n'amahitamo ofise muri no minsi, abone yuko ntakiri wa mwana wo kubwira buri kimwe, babone yuko ndiko ndatera intambwe, ndiko ndaja mu vy'abantu bakuze. Niyo rero Tony yavuze ati nta kibazo jewe ndi tayari umwanya wese wipfuza. Tony Monia aramutora amutwara iwabo, amushikanye abavyeyi baraza. Mutonya wa Monia akimubona aranyenyerirwa avuga ati uyu sinibaza yuko we wari umukunzi wa Monia. Arashika abavyeyi bamubonye nta kintu kimwe bashoboye kuvuga, bahamagaye Monia baramubwira ati kajya gahungu katafise imbere n'inyuma, kadafise icyo kimariye, nta nubwo dukeneye yuko natubwira n'ikintu na kimwe, akaba ari umukunzi wawe nkuko wabitubwiye jo ko uno musubiza kubona umukunzi wawe. Marure gatatu wamukuye muri nonzu yagiye, kuko ivyo ntibishobora gushoboka. Umuryango wacu nago dushobora kumaramaza kwemera yuko wewe ukundana n'umuhungu nkujya adafite ico yimariye. Mbega zo kumarira iki? Mbega ubuzima wakuremo we ntubuzi? Mbega kubera iki uritesha agaciro? No kuvuga abavyeyi bavuze babwiye Monia bati ariko aritesha iki agaciro. Babonye yuko kuba akundana n'uyo muhungu ari guta agaciro, kuko babona ko umuhungu atamukwiriye, atanurugero rwo kubana nawe aragera ko cyangwa se yoba afise. Ariko Monia yarakunda umuhungu cyane, kandi yumva yuko atakintu kimwe cyotuma uyu muhungu batandukana. Yaramaze kumwishimira, yari umuhungu amukunda, amwubaha, amuba hafi. Iyo ari karamuyagira ikintu afata umwanya akamwumviriza, iyo amubwiye ko amukeneye afata umwanya nubwo bari mu kazi akemera agata bimwe akaba hafi ya Monia, akamugira inama. Monia yamubwiye umukunzi ati sheri bizogenda neza nibisanzwe tuzobaho, igikuru nuko nkunda nkaba ndagukunda. Monia nivyaje kumworohera na gato, aho abavyeyi baramuremera cyane. Niho rose we yaca azana uwundi musore abitwa ngo n'aba diaspora, sinzi ko no mu Buganda ariko babitwa ngo aba diaspora. Baza kuzana uwundi musore wo mu miryango nyene yiwabo yakure, novuga ati igicuti kujya abakire usanga bazinanye n'abantu batandukanye. Niho rero uyo musore nawe nyene ava mu muryango ukize do plus yaba i Burayi, yari mu diaspora. Baza gukundana rero na Monia. Bamaze gukundana na Monia ntabwo yamukunda. Monia umutima we wari uri kuri Tony, ariko abavyeyi baramutegeka yuko ategerezwa gukundana n'uyo muhungu w'umudiaspora. Monia kubwo kuremerwa aravuga ati nta kundi ko abavyeyi bavyanse, nta n'umugisha no bigiramo, reka mpitemo kumusezera Tony ngende mbane n'uyo muhungu, kuko uyo muhungu yashaka mariage babana mubera umugore. Niyo rero Tony byaramubaje cyane, atangura ubuzima amerewe nabi, atangura kubaho nabi, kuko yaramaze kumenyera umukunzi wiwe, yaramaze kubona ko ubuzima buhindutse, yaramaze kubona ivyishimo byo gukundwa ukuntu bimeze. Ariko umukobwa aza kumuca mu myanya y'intoki, biba birarangiye. Tony yatanguye urugendo rwo kuba wenyene, arabibamwo, aratinda, arabimenyera. Niho rero Monia uyu muhungu baje gukora mariage, barabana. Bamaze kubana Monia yagiye kubiburayi n'uyo muhungu, barabana. Bamaze kubana ubuzima ntago vyagenze neza, kubera yuko umuhungu we yarafise imico yisangije, yari umuntu novuga ni icyavuze aba ari icyo, ibintu byo kuvuga yuko yoga umwanya yumvirize Monia. Ivyiwe gusa vyarakazi, umwanya wose wari wakazi. Ashitse muhira ko ari kuryama ntiyavugisha umugore madame beze gute ibiki, oya. Monia gusa yari wo ngaho gusa, ku buryo Monia yumvise nko kumenga yoba ari wenyene kandi yubatse, abaho ubuzima yumva ko ari wenyene kandi yubatse. Wa muhungu rero nawe Tony aho yari asigaye atangura gukina ibintu bitango vya green card. Arakina green card, umuhungu aza kuronka amahirwe yo kuja kuba i Burayi. Amaze kuronka amahirwe biciye muri green card, aza kuronka amahirwe agenda kuba i Burayi.
yaragerageje kubibwira abagenzi baramuterera agatike benshi baramufashije kuko yari umuntu yabanye neza n'abantu cyane baramufashije Tony aza gufata indege nawe aja kwibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero niho ku kanyuma baza gusura kandi guhura na Monia, bahurira kandi kuri Facebook, bari baratandukanye nta wavugisha uwundi, baza guhura. Monia ari umama w'abana babiri, yaramaze kuvyara abana babiri, ariko mariage yararimwo, urugo yari yubatse ntago rwari urugo abayeho nk'umuntu nyene avuga ati kubwo kunezeza abavyeyi banje reka nemere ndabikore, reka nemere tubane n'uyu mugabo, ariko umutima yumvaga yuko atamukunda na gato. Niho rero Monia abanze gutangura gusa kandi kuvugana na Tony, amubwira buri kimukundo bimeze. Tony namubwira hari, niho rero Monia yaza kuvuga ati ibi ntibikunda, sishobora kuguma muri ibi. Tony aramubwira ati ndacagukunda mukunzi wanje, sishobora kuguheba, kije cyatumye ndagukunda n'ubundi cyagukunda, kandi azi yuko ntiwabikoze kubera unyanka, wabikoze kubera umuryango wawe wawuhaye agaciro kanini, ariko kandi namba ukinkunda nkuko wankunda kera, n'ubu nyemerera dusuye kandi dukomeze ivyo twatanguye, ntitubigarukirize ngaho amateka yacu tuyabandanye. Wankunze ntaco mfise, wankunze ntaco ndi, abavyeyi nibo baje kukubera intambamyi. Kuvyicyo rero jewe ntabwo numva yuko bandanye ubwo buzima kubana n'umuntu udakunda, utishimiye, ataguha n'umwanya, ataguha agaciro kawe nk'umudamu, ataguha agaciro kawe nk'umugore. Niho rero umukobwa Monia, umama w'abana babiri, yaza gusaba umugabo we divorce, amubwira ati jewe rero bivanye nuko bimeze uko jewe ntabwo dushobora kubandanya muri ibi, ndakeneye ko dutandukana. Aza gusaba ko batandukana biciye mu mategeko. Umugabo abibwira umuryango, arabambwira ati jewe ntabwo nigeze ndanamukunda, ahubwo reka dutandukane. Baratandukanye. Monia aca aza gusubirana kandi na Tony, babandanya aho bari baragarukirije, babandanya urukundo rwabo. Iyumvire Tony yagiye kurera yatwaye Monia, barabana nk'umugore wiwe n'abana babiri bose agenda batwaye. Uyo mugabo yaragerageje gutera ikibazo kubera abo bana, avuga ati nkeneye abana banje. Monia arambwira ati abana ubakeneye uzuza kubatora, ariko ntabwo ushobora kubaguha. Abana bigumira hehe kwa Tony. Tony arabakunda nkuko yakunda Monia, barabandanya urukundo, babandanya babanye neza. Abavyeyi aho bari baguye mu gahundwe baravuga ati mbega ibintu birabaho, urukundo nk'uru ricaba rw'ibisazi. Babonye nkuko umenga Monia yari yamaze gusara, kuko Monia ntiyigeze atwenga, ntiyigeze yishima igihe cyose yabanye n'uyu mugabo we mu diaspora. Ntiyigeze anamwishimira kujya umugore yakira umugabo n'ikaze yishimye, yumva nyene ko amunezererewe. Eka no mu gitanda ntiyigera anezererwa umugabo we kubera ntabwo yari yaramukunze. Bakunze muko baradukurikirana, mbega nawe ushaka kubura umuvyeyi, abana barageze, umukobwa barageze, umuhungu barageze, hageze ko agira amahitamo, uri kuramuhitiramo, mbega bimeze gute? Inyigisho ukuyemo muri iyi nkuru yacu ni yahe? Mbega urukundo ni iki? Urukundo rufatiye kuki? Rufatiye ku muryango, rufatiye ku butunzi, rufatiye ku bukene, rufatiye kuki? Urukundo gukuri nta mpamvu nimwe rugira. Umuntu niyagukunda akakwereka impamvu yatumye agukunda, ubwo ntago azaba ari urukundo. Ni wakunda umuntu kubera aciye ubwenge, ntabwo azaba ari urukundo, kuko umusaza w'umusazi uzoca umuheba. Ni wakunda umuntu kubera afise itunga cyangwa afise buri kimwe, ntabwo azaba ari urukundo. Umunsi ryatunga rizohera ntuzosaba kumukunda. Ni wakunda umuntu kubera ari myiza, uko agaragara inyuma ari kwiza, niyahura na accident akava amenyo 4 y'imbere canke 2 atwenze ukabona amengararize, ntuzosaba kandi kumukunda. Ni wakunda umuntu ngo nukubera yuko hari impamvu iyo ari yo yose, uzomenye yuko iyo muntu utamukunda. Kunda umuntu, ubaho umuntu ataki na kimwe ufatiye ko, ukunda umuntu atamvo nimwe ibiguteye kumukunda, wisange gusa waramukunze. Imana yaradukunze ata mpamvu yadukunze, ata kintu twakoze cyo tuma Imana idukunda, kuko twari abo gufa ariko yaradukunze. Bagenze muko muradukurikirana, urukundo ruruta vyose, byose bizohera ariko urukundo rugumeho. Nibaze vugo urukundo mu bantu rugihari, nubwo inkundo zikigiye usanga ari hatari, ariko nizere yuko mwariko baradukurikirana urukundo gukuri bazi uko rubaho. Namba hari inyigisho ukuyemo muri no nkuru yacu, udusigire muri commentaire kugira ngo tubone yuko muko muradukurikirana kandi ko mukunda inkuru nyigisho yacu yariyo. Turabakunda cyane nkuko nabibabwiye,
chaque jeudi tubahereza inkuru nyigisho ntimuzoze mucikwa wowe utaragira subscribe kandi subscribe kuri Roy TV shiraho commentaire ushireho na like yawe wongere kandi ubisangize n'abandi inshuti n'abagenzi kugira ngo izi nyigisho zigere kure zishikire benshi zirokore imitima ya benshi mu rukundo nk'uko inkuru yacu yari yerekeye urukundo turabakunda cyane naho ubutaha nyigisho, inkuru, nyigisho, inkuru, nyigisho.